Hello, meze neza, meze sawa. Iyi ni Ika Space, urubuga rwigisha ibijanye na entrepreneuria na business ndetse n'ibijanye n'ubumenyi. Ahanini ivyo twigisha vyinshi biba bihagarariye ku bintu vya IT, niyo turiko turavuga entrepreneuria tuba turiko tubivuga muri domaine canke muri categorie y'ibintu vya IT canke muri business, tuba turiko turavuga ibintu bijanye na IT cane. Rero umuntu ukunda IT canke umuntu ukunda business en ligne, ibintu bijanye na informatique, aka niko kanya kawe canke n'ahantu heza ho kwisanga. Uyu musi rero tugira tuvugane ikintu gikomeye cane. Ikintu tugira tuvugane kivuga uku: ni gute wokwidandaza canke ni gute novuga wohitamwo canke wokora ibijanye no kudandaza ku mbuga. Novuga turavuga ibintu bitanu bishobora gutuma umuntu ashobora kudandaza en ligne. Burya si bose bashoboye canke babizi canke bavyiyumvamwo ibintu vyo kudandaza en ligne. Si bose babishoboye kandi si bose izo business rero canke ivyo bintu umuntu ashobora gukora birakunda kandi novuga igihe kinjana turimwo ni ikinjana novuga business zikorerwa en ligne canke kudandaza arivyo bisigaye bigezweho. Wari uzi yuko hari umuntu ashobora kwinjiza amafaranga ataho yavuye, ata kibanza ariko arariha, novuga ata musoro ariko arariha, ataki sinzi dufate nko mu Burundi niho nkunda kubibona. Hari uburyo abantu benshi basigaye bafise amagroupe ya WhatsApp, ugasanga ayo magroupe ya WhatsApp basigaye badanazamwo ibintu, imiduga, ibintu vya occasion canke n'ibishasha, amatelefone n'ibiki. None ahantu murabona exemple yo ngaha mu Burundi, murabona novuga ahantu bagize nka sindabamamarije mugabo reka mvuge nka Mpomangende. Niho nabonye bari bafise garage canke ahantu hari imiduga bashobora kugurisha. Mbwira ahandi hantu murabona haba hari nka garage irimwo imiduga bashobora kudandaza? Ntaho. Muga ugiye muri groupe za WhatsApp, izi groupe nyene za WhatsApp tuba turimwo canke kuri Facebook canke kuri Instagram, urashobora kubona imiduga abantu bariko badandaza. Bakakubwira prix, bakakubwira keko amavidage, bakakubwira toute la description zose z'iyo modoka ukazisanga muri iyo groupe ya WhatsApp. Bisigura ngo urudandazwa en ligne rwaramaze kworoha cane. Hari n'abandi usanga barabaye sufamye abakomisiyoneri, ugasanga ashobora kuba afise site web. Ok, ndababwira yuko umuntu yifuza site web imeze neza kandi iri ku rugero novuga standard yo hejuru, imeze neza kandi site web ihwanye n'icifuzo canyu, murondere uwitwa canke murondere entreprise yitwa Ikaze Space. Ikaze Space ndabaha telefone yayo, niyo entreprise canke nibo bantu, niyo agence yonyene mushobora kwitura bakabatunganiriza ku bijanye no gukora ama site web. Bakora ama site web meza cane. Abantu mushaka gukora ama site web, abantu mwifuza ama site web, tuvuge ama ONG, tuvuge ama église, tuvuge ama association, ama organisation, ama agence de voyage, ama agence de photographie, y'abajanye n'ivya photographie, ama agence ajanye n'ibintu vya actualité, ama news canke magazine, ama agence atandukanye y'ama mode n'ibindi, mwiture Ikaze Space. Mushobora kubandikira kuri WhatsApp yabo, ndaza gusiga nimero yabo ngaha muri description yabo, muze kuraba muri description ndaza gusiga nimero ya telefone yabo, canke mukaja kuri Facebook mukandika Ikaze Space, kuri Instagram Ikaze Space, canke mukaja kuri ikaze.space mugashobora kubandikira, bashobora kubatunganiriza. Niho hantu honyene mushobora kuronka ama site web ameze neza cane. Canke mwifuza ko abantu babajera imbuga zanyu, nk'ama entreprise usanga adafise ahantu babajera imbuga zabo,
mashobora kubitura, ashobora kubatunganiriza bakabafasha kugira imbuga zanyu, haba kuzisekiriza, haba kugira YouTube, haba kugira Facebook, haba kugira Instagram, haba kugira LinkedIn canke Twitter iyo X, abo ivyo byose bashobora kubikora muri Ikaze Space. Bafise igisata cyitwa Ikaze Hosting gifasha abantu guhostinga amasite web ndetse no kuyakora. Hanyuma naco nk'iko ndababwira aba bantu ndiko ndabamamariza ni bafise ivyo bitwa Ikaze Event. Ikaze Event rero ni umugwi w'abajene bafasha abantu bakora ibintu vy'imanza, imanza za mariage, imanza ama evenement runaka, ama lancement des produits, ama entreprise afise agishaka kuransa ama produits mashasha, bashobora kubitura. Bashobora kubitura, bafise umugwi w'abajene beza bari dynamique, bari navuga bameze neza, murashobora gukorana nabo. Bayitwa nabo muri Ikaze Event. Ikaze Event. Wumva muri Ikaze Space hariyo Ikaze Hosting ibafasha kubakora amasite web, hakaba na Ikaze Event bafise urwaruka rushobora kubafasha mu bijanye n'ama evenement, aho bakora aho bafise service yitwa protocol, hakaba na event planning, bakaba bafise na service na bafise n'ikindi gice kimwe citwa agent marketeur, n'aba agent ushaka kubatuma nk'ahantu mu gihe mwagize lancement y'ama produit yanyu canke ya business yanyu, mashobora kuhamagara bakashobora kuja kuri tele, byose babishoboye. Kaze cyane muri Ikaze Space, inimero ni imwe mwisanga muri description, mashobora kuyiraba mukabavugisha, mukabahamagara, byose bashobora kubikora. Okay, rero turavuga kuri business ari rero ikintu novuga nuko igusha kubiransa twavuze ku miduga n'abamazu, amatelefone n'ibiki byose. D'abord ikintu ca mbere ubanza gukora ni guhitamwo ico wifuza kudandaza. Guhitamwo ico wifuza kudandaza ni kimwe mu biza gutuma uhitamwo business uza gukora, kuko igusha kudandaza nk'imboga canke irengarenga mu Kirundi, canke ibintu biri legume, biragoye kwiyumvira kudandaza ku ngurukana bumenyi, kubera ni produit imwe abantu badashobora gukenera cane gose nkuko canke itobirimwo amafaranga gose. Ego ni business ushobora gukora mugabo ni business itobirimwo amafaranga cane gose. Ariko dufate nk'ubu barakuzi nk'ubu nadaza imiduga, exemple nk'umukomisiyoneri w'imiduga, ushobora kwiyumvira, dufate ko twahisemwo kudaza imiduga canke twahisemwo kudaza amatelefone, ama occasion y'amatelefone. Hari abantu usanga bazwi canke bamenyereye kudaza amatelefone, akaba afise nk'umugenzi afise nka shop yiwe, shop runaka, ugasanga afise ama Samsung, ama Itel, ama Tecno, ama iPhone n'ubundi bwoko bw'amatelefone. Hama umuntu akamubwira ati jewe ndashaka yuko ndakorera nk'umukomisiyoneri wawe canke nk'umudaza, je nkadaza iyi produit, nkadaza iyi telefone yawe, uburyo ndayidandaza nivyo nzobumenye. Hama then umukiriya je ukama 5% canke 5% canke 6% canke 10%, ça dépend ingene mwavuganye muri ya contrat. Rero igihe wahisemwo iyo produit kuyidandaza, tuvuze nimba ari umuduga, nimba ari telefone, nimba ari inzu, okay, nimba donc buri kintu cose, nimba ari gaz electrique canke nimba ari ikindi kintu cose wumva ushaka kudandaza, ikintu ca mbere dufate ko wabanza guhitamwo rero ico kintu, iyo produit, ikintu ca mbere iyo ushaka kudandaza ku mbuga ngurukana bumenyi, twavuze ko tuvuze ku mbuga ngurukana bumenyi, hariho ku masite, hariho ku ma social media atandukanye, canke ku masite, hano kudandaza, haba no ku ma statut ya WhatsApp, ni ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi bitandukanye. Ikintu ca mbere no guhanura, twavuze ko tuzavuga ibintu bitanu, ariko ikintu ca mbere no guhanura, iyumvire, novuga sigatura Kirundi, canke kavuge vuga neza iyo produit yawe ubugikora, canke ico kidandaza cawe icarico. Ni imodoka nakarorero, okay, ni marke yitwa uku, ni marke Toyota yo mu bwoko bwa Loom cyangwa mu bwoko bwa Ande. Hanyuma
ni moto yo mu bwoko bwa TVC, TVC 125, TVC 127, TVC Yamaha, TVC Saniri, ndabizi ni moto Saniri bambe. Ivyo tutegeza kubivuga uri kuri ukadantifya cyangwa ukadantifya iyo produit yawe. Bivuze ngo umukiriya wowe ntiyaza kugura, aza kuza kugura produit yamaze kubona donc ibiyiranga vyose, tous les services zose, donc toutes les descriptions zose ziyiranga, yivuge yisobanura iyo produit yawe. Nimba ari telefone ni marki yayo, ni Samsung, ifise capacity ingana gute, ifise RAM ingana gute, batterie yayo ni 5000 mAh, ni 4000, ni 3500, mbega nama écouteur sans fil, avec fil, mbega ni nama écouteur ubwoko bwa iPad canke ashobora gukora muri Phantom canke muri Android, utegeza kubisigura ivyo bintu vyose. Ico cambere. Urumva ni ibintu bikenewe canke bon, ni ibintu vy'ingenzi. Bisiba ngo iyo urabisigura uca uvuga na prix rero. Burya abantu benshi badakunda kuvuga ama prix y'ikintu. Ariko ni vyiza kuvuga prix, kuko iyo prix ubuvuze hari n'ahandi umuntu aba yifise. Nimba uri hasi bakagushorera, nimba utsimba bakagushorera. Apana ko uvuga ngo ndafise ngo inzu ngidandazwa, dufite turi mu Burundi, tuvuge ndafise ngo inzu ngidandazwa ngo mu Kibenga, ngo prix ngo inbox. No, nta prix inbox. Wayivuze kuri mu Kibenga, ifise douche na toilette mu nzu, ifise amakaro, ifise icumba c'umukozi, ifise iki, ariko hageze kuri prix ngo sanga mu gikari. Abanyarwanda niko bakunda kubivuga. Canke ngo detail, ngo izindi detail ngo inbox. Wavuze contre, wavuze yuko avance ari amezi 3 amezi 4, n'amafaranga yavuga. Nimba ari ku mahera make bayimenye. Nimba ari imodoka rero, nimba ari telefone, nimba ikintu cyose, niba waje ukivuga ku detail, shirako amafaranga. Shirako amafaranga. Hanyuma umuntu azokurondera canke ntakurondera. Hanyuma mu kindi kintu ca nyuma no babwira, shirako nimero ya telefone. Okay, hari nka produit canke ari nk'ikindi kintu cyo kudandaza wadanje en ligne, ubu ushobora kuvuga aho bagisanga. Shirako adresse yacu. Niba washaka ko adresse yacu, aho ni mahwi, bizofasha umukiriya gushobora kuhokariza iyo produit yawe. Akavuga ati iyi produit yanje nza kuyisanga mu Kinanira, nza kuyisanga mu Bwiza, nza kuyisanga muri galeri runaka, aho bikagenda neza. Ica kabiri, ica mbere navuze ni gusigura iyo produit yawe, guhitamwo ikidandazwa. Wamaze kumenya ikidandazwa uvuge udandaze, gisigure. Iki ca kabiri ni guhitamwo imbuga. Burya si produit iyo ariyo yose ushobora kudandaza ku mbuga zose. Okay? Kubera si ibintu byo byose ushobora kudandaza ku mbuga. Uvuga ngo ndagiye ngo kuri Twitter ngiye kudandazaho ngo imodoka, nindazoyikugurira. Nindazoyikugurira, ngiye ngo kuri nde, turabe. Ni biki ushobora kudandariza ku mbuga. Mbega nohitamo gute imbuga ushobora kudandaza bivanye n'ama produit yanje. Aha, tuvuge urubuga rwa mbere, urubuga rwa Instagram. Ivyo muze kuri ama video nigeze kuvuga, ama video aheruka, navuze ibijanye no kudandaza ku mbuga, navuga ibijanye n'ama social media mu buryo bwimbitse cyane, n'uburyo zitandukanye. Rero hari uburyo imbuga zitandukanye kudandarizwako. Tuvuge nk'akarorero nka Instagram. Nimba ufise impuzu ushobora kudandaza, impuzu z'abadamu, impuzu z'abagabo, amatelefone, c'est bon, amatelefone, impuzu, amaradiyo, ibintu b'electronique, imiduga, c'est bon, imiduga. Dufate mugabo hanini ibintu b'electronique. Ivyo bintu kuri Instagram ni bon kubidandariza. Kuri Instagram irafise uburyo ishobora kudandaza, ishobora guhitamwo produit yawe, ikayirekomanda canke ikayipublia sero n'ungene abantu bayibonye. Reka mvuge ikintu kimwe. Instagram ntaho ushaka naho uyikoresha. Ntiwiyumve ko wayikoresha ufashe ugafotora n'importe telefone ngo ufise nko akayitere ukadafotora neza ngo kadayifotora ndashira kuri Instagram. No. Nimba ushaka kudandariza kuri Instagram, iyumvire telefone uza gufotoresha iyo produit yawe. Nimba ari inzu, nimba ari telefone ugira ufotore,
nimba ari ama écouteur, nimba ari imodoka, iyumviye telefone uza gufotora iza gukoresha. Kuko Instagram irakunda canke sinzi ko mumaze kuyibona, iraryoshe igihe washizeko amafoto meza de qualité. Igisubiremo, kuri Instagram biraryoshe gushirako amafoto meza de qualité. Ayo mafoto de qualité rero aze gutuma aza kwatira abantu, kandi ikindi naco kuri Instagram ni vyiza no kwiyumvira ibyo nabisiguye muri video ziheruka ibijanye n'amazina, ariko iyo video iyo foto uza gukoresha ikaba iri atira ukayishira kuri Instagram, biraza kugira igicapo ciza c'iyo produit yawe gituma abantu benshi baza kuyiraba gusumba uko woshirako ifoto mbi kandi produit yari nziza. Aho ku bantu bakora ibintu vyo kudandaza vy'utugenegene, utuntu twa maquillage, ndaza maquillage, bafise ibya maquillage, abantu bafise amasalon de beauté, amasalon de coiffure, donc abantu bafise utuntu badandaza, abantu bakora ibintu vya IT ibiki n'ibiki, niba ushaka kwidandaza idandaze kuri Instagram ariko bashizeko ifoto nziza, n'icambere. Cyangwa ugakora aka design, ugakora ama design, twaravuze uburyo bwo gushaka gukora ama design en ligne, twaravuze gukoresha Canva, twaravuze n'ibindi vyinshi, gukoresha Photoshop, mashaka kureba ama video, ariko ubwo buryo ni bwiza cane. Okay? Ikindi twovuga Facebook. Facebook irafise igice citwa marketplace. Marketplace ni uburyo bwo gushaka gudandaza kuri Facebook. Nabwo nyene bwa buryo namye ndababwira. Urashaka gufata produit yawe ukayishira kuri Facebook mu gice citwa marketplace, mugiye kuri ukoresha Facebook nakoresha Facebook Lite, ubwo buryo burahari, cyangwa Facebook Messenger. Murashaka kuja kuri Facebook mukaja ahantu marketplace, mugahitamwo ifoto y'iyo produit yawe, ugahitamwo ama prix, ugahitamwo description vya bindi vyose, aho bashaka gisanga localisation. Umuntu ariko ashaka kugura akaja nko kuri Facebook marketplace agashaka kuguriraho. Rero ikintu cyo kudandaza en ligne, wowe n'umenye umukiriya hava, kandi sina marketing ngo bivuga ngo ngo kriya ngo shorera ngo ugiye ngo ugire ahantu ukumva ngo nakana gushoreye ukagira umujinya ukagira iki. Business en ligne cyo kudandaza en ligne, le produit yawe niyo yivugira, niyo yidandaza, niyo yihamagarira abakiriya. We nta buryo bushobora guhamagarira abakiriya baba buhari. Ni produit plus contenu wakoresheje cyangwa amajambo wakoresheje kuri iyo produit yawe niyo aza kwakira cyangwa aza guhamagara umukiriya. Cyo sinzi ko mugitahura. Le produit yawe uza ukurakoresha niyo iza guhamagara umukiriya mu gihe ukora dandaza ari. Hanyuma hari ubundi buryo bwo kudandaza uciye ku ma site web, ugakora site web, nka site web ya shop, ukavuga ati ni site web y'amashop yo kudandaza ibintu, ugashobora kudandazaho imiduga, ugashobora kudandazaho amatelefone, kandi ubwo buryo urashobora kubukoresha ukaba nk'umukomisiyoneri, ahubwo ugatora ya maproduit ya ba bantu bariko baradandaza, wowe ukabahuza, ukabashirira kuri ya site yawe, ugashobora kudandaza produit avec des commissions, wowe ukaha amafaranga yabo, nawe ugatora commission yawe, ugatwara amafaranga nawe wateganya, nimba warengejeko akaba ariyo commission yawe. Basha uburyo bwo kudandaza en ligne cyangwa business zo gukora en ligne ni nyinshi cyane, ntawozivuga ngo azimare. Hanyuma uburyo bwa gatatu nibwo nako ndavuga, ni bwa buryo bwo gushobora gusobanura iyo produit yawe neza. Novuga amajambo twavuze hejuru, dufate nk'ubu wibaza uza kuvuga amajambo ariko adaraza imodoka, nico kimwe nuza kudandaza ariko aravuga ibintu akora. Dufite service uzukora, je nkora ibintu vya makeup n'akarorero, mfise agence yitwa ukuntu runaka, donc Coco makeup canke Coco makeup kwa David canke ndasiga inzara. Uko je nza kwidandaza niko uwudaza umuduga aza kwidandaza, none tudaza ko ufise umuduga ni marque, ni couleur, ni vidage, ni iki, kilometero bimaze kugenda birakwiye. Mugabo wewe nimba uza gukoresha ifoto y'umuntu wariko arasigira inzara, nimba uza gukoresha ifoto y'umuntu wariko urakora mu mutwe cyangwa ukora maquillage, uravuga, urandika amajambo aryohoye gushaka kwatira umukiriya.
service yacu dutanga service imeze uku turafasha ibi service izi dukora uku. Arya amajambo uza gukoresha niyo aza kwatira umukiriya. Nta kintu nako nabivuga muri igice ca kabiri. Ikindi gice ca gatatu aza kwatira umukiriya. Ubwo buryo rero n'uburyo bwiza utegerezwa kwiyumvira. Ntufe gutora ifoto ndagiye kuri Instagram cyangwa ndagiye kuri Facebook ndashizeho ifoto pri ngiyi canke turakora imishatsi turakora iki, okay ushaka karibu. Oya, raba amajambo uza gukoresha, raba slogan uza gukoresha, raba content uza gukoresha, raba ivyo vyo kurana ivyo dushaka ko wewe nyene wiyigisha ukumva ati mbega nk'uko niba ashaka kwidandaza muri service runaka iyi runaka nza kwidandaza gute, nza kuvuga gute, nza kwinovuga gute, ni gute nza kwidandaza. Ivyo ni ibintu bikenewe cane ko utegerezwa kwiga kandi ukamenya. Ikibazo ca kane novuga ni ikintu kijanye no kwishura kavuge kwishura. Kuri iki ca kane coco ndiko ndavuga ibijanye n'uburyo ndabivuga mu gifaransa uburyo bwa paiement. Iyumvire uburyo umuntu ntiwamudandariza ko le produit yawe paiement uza kugira, novuga paiement uza uburyo aza kwishura ico kintu, aza kucishura mu buryo bwayo. Mbega ni kuri iyi noti, ni kuri imikashe, ni kuri eco cash, ni kuri ihera, ni via lo banke, ni transfert muri banke. Ni vyiza ko wiyumvira kuko nimba ari umukiriya iyo muwahiteza kwitegura, mbega le produit yanje ntibayikenera ko bayigura, hakaba n'umukiriya akeneye kuyigura. Kimwe ca mbere co kumenya yo kumenya produit nayimenye, ica kabiri co kumenya aho ndandariza nakimenye, namenye ngene natira umukiriya. Hageze ku bijanye no kuguhanahana amafaranga rero bizogenda gute? Ntumviyumvira ngo buryo ngo urumva ngo nta buryo ngo simba ngene wokingurira. Wamaze kuvuga prix arayizi, yamaze kugishima, habasigaye ko wiyumvira uburyo iyo produit aza kuyigura. Mbega aza kuyigura mu buryo bwayo, aza kuyigura bigenze gute? Ivyo tuza kuvyiyumvira iyo uriko uradandaza. Rero muri uko kuntu rero ukavyiyumvira, ikintu novuga nuko uza kwiyumvira rero ubwo buryo bwo gushobora kwidandaza biciye en ligne. Donc byose uza kuvyiyumvira. Kuvyo nako ndavuga rero kubijanye na paiement, kubindi ko ndavuga bya paiement, wowe nyene n'uziyumvira paiement uzokoresha iyo ariyo. Kuko iyo paiement kandi ikindi naco ni vyiza kwiyumvira paiement ishobora gufacilita umukiriya. Ntumubwiye ngo urumva ngo rurihe ngo genda ego hari bishobora kurihwa via lo banke nk'imiduga canke ama parcelle canke ibintu vy'imiduga vy'ama transfert n'ibindi. Ariko hariho uburyo dushobora gurisha ikintu, exemple agugurira ama écouteurs ya 20 000, umuntu agende kuri banki ngo yashireko, vyomugora, vyomusaba itike, umwanya. Ngombwa ati yashize kuri imikashe, yashize kuri eco cash, kuri ihera n'ibindi, biroroha aca kuri bankobu inoti. Ubwo n'uburyo nako ndavuga bwo gushobora kudandaza canke gukora business ari. Ikindi ca nyuma, amatémoignage nayo burya zirakonta cane. Nimba uwo muntu yashoboye wamuguriye produit, yakuguriye produit bambe, iyo produit ukayikugurira, hanyuma iyo produit yayikuguriye, iyo produit ikamushikiye, yagize order, yabukinze, yayigura iyo produit, arashobora nimba ari produit uwo muntu aba Gitega, hanyuma uwo muntu yayiguze, wamushiye ku agence de voyage canke ku agence akora ibintu vya transport, iyo produit yamushikiriye, musabe yifata aka audio, hanyuma avuge uburyo iyo produit ari nziza, uburyo yamushikiriye, avuga ko byoroshe, bifasha, uguriye naka udahomba, naka atari umusuma. Ivyo nayo gukorera iyo audio canke iyo video yakurungikiye, wowe nyene uca uyiposta hahandi washaka ya produit yawe. Nimba wayishize kuri Instagram, uca uposta uvuge novuga iyo sheke iyo témoignage, uvuga ati raba abandi bakiriya iyo produit yashikiriye barabishima, mwe namwe karibu cane. Ivyo rero niwabikora ukabikora neza, uzodandaza, uzokunguka, kandi akenshi hari n'umutahe utoba ari na gwawe. Aho gukoresha umutahe w'abandi,
ariko iyo produit ugashobora kuyidandaza neza kandi neza cane. Rero ndababwira yuko ibintu vyo kudandaza en ligne birimwo amafaranga, birimwo amahera, kandi ndazi ko ntihabuze amagroupe mwaba murimwo ajanye n'ibintu vyo kudandaza. Urashobora kubibona uburyo ushobora kudandaza en ligne kandi ukabukora mu buryo bwiza bworoshe kandi udakoresheje umutahe munini. Erega si impaka ukoresha umutahe munini kugira ngo ushobore kudandaza. Nababwiye wewe nyene urashobora gufata ry'ama produit y'abandi akaba ariyo udandaza, ariko ugashirako dukeyi twiwawe. Apana kurya amafaranga menshi, no. Nimba ikintu cagugwa ibihumbi 100 ugashirako 110 canke 120, c'est bon. Hama ukamenya ingene ukidandaza ku bantu. Kuko umuntu yakubwira ati jewe nari nkeneye iyo produit ijanye n'amafaranga nta kibazo, jewe nari nkeneye iyo produit. Rero ndababwira yuko ahantu heza ho gushobora kuronka site imeze neza. Nimba ushaka site imeze neza, ndagisubiyemwo iki kintu, muje kuri Ikaze Space, muje ku mbuga zabo mubandikire, canke nababwiye ko murabe kuri description y'iyi video musi maza kubona amazina, nimero ya contact yabo, mubandikire mubabwire yuko mwifuza ama site web, barababwiye ndazi igiciro kiba ari ciza cane. Canke bakeneye kwiga ibijanye n'ama réseaux sociaux, bakuvyiga ngene zikora, uburyo zinjiza, ibijanye no kuri ma YouTube, Ikaze Space barabikora neza cane. Ndababwira yuko aha hantu iyi chaîne ari chaîne nziza gushobora kwigirako, yo gushobora kwigirako ibijanye n'imbuga ngurukanabumenyi mu buryo bwiza kandi bwo gushobora kubafasha. Ahanje tuzosoma ikiganiro gikurikira, ariko ndababwira yuko umutagira subscribe ayikore kugira azobe mu bambere bakurikirana ibiganiro. Abandi barazigize, turabashimira amaze gukora subscribe kuri ino chaîne yacu, ariko nabandi batarayigira, kaze muyikore. Ni urubuga rwiza rwo gushobora kumva business, ibijanye na entrepreneuria, ibijanye na IT, ariko muri kote yo kwitunganiza imigambi canke yo kugira ico twita amafaranga. Rero ndabatumira kugira subscribe, abatarayikora mugire share, muyipartage ku bagenzi banyu, bumve ibi kurumviriza, niho bizofasha benshi bashoboka. Ahanje tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao, murakoze cane.